iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, Leonard Nyangoma wari usanzwe ayobora ishyaka CNDD yahagaritswe kuri uwo mwanya. Uburongozi bw'umugambwe CNDD ku isonga ryabwo burahinduwe, bukaba busubiriwe na komite y'ubutabazi gushika ibintu bisubiye mu nzira y'amategeko. Kamarade Honorable Nyangoma Leonard yarasanzwe arongoye umugambwe, abaye mukuru w'umugambwe w'iteka. Jean-Claude Basabose, umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD. Mu Rwanda ku nshuro ya mbere ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko abagore bari batwite umwaka w'1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 95. Hanyuma rero nabo ibisare byari byinshi, nabo bangabo bana n'abatarabonyeje, kuko urabizi ko benshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera. Madame Mukasafari Godelive uyobora umuryango Sevota wita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezeho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wongeye kwirirwa. Turahera kuyavuga muri Somalia. Abantu bashika kuri 4 barishwa, abandi 9 barakomereka ejo ku munsi wa kabiri igihe umwiyahuzi yiturikiriza ko bombe muri resitora idandarizwamwo ikinyobwa c'ikawa hafi y'ikambi y'abasirikare ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wariyemereye ko ari wo wabikoze, wavuze ko wagomba gutera abasirikare ba Somalia bari mu myimenyerezo bariko bahabwa n'inteko za Turkiya mu kigo cyo hafi y'iyo resitora. Abavyiboneye bavuze ko iyo resitora ikunze guhurumbirwamwo n'abasirikare bakorera ku birindiro biri hafi yayo. Igitero cabaye haciye iminsi 2, umuvugizi wa leta ya Somalia arusimvye inyuma yo gukomerekera mu gitero ca bombe cakozwe na Al-Shabaab i Mogadishu. Abanyesudani ejo ku munsi wa kabiri barugaye amaduka bongera barazibira amabarabara bakoresheje amapine y'imodokari baturiye hamwe n'amabuye manini manini. Bavuga ko bashavujwe n'ababo bashika ku ndwi barashwe bongera baricwa n'abasirikare mu myiyerekano yabaye ku munsi wa mbere. Iyi myiyerekano yiyongera mu gihe leta z'ubumwe za Amerika iriko iriruka n'umwanya kugira haba umwumvikano ushika ku guhagarika uru ruhagarara rwa politike muri Sudani. Abadiplomati ba Amerika bitezwe muri indwi ku mugwa mukuru Khartoum mu biganiro n'abegwa n'ibi bibazo. Umuhari w'abanyesudani baharanira ubwigenge hamwe n'impinduka bahamagariye abayoboke babo mu minsi 2 bavuga ko ari yo kugarariza ubutegetsi yatanguye ejo ku munsi wa kabiri gushika kuri uyu munsi wa gatatu. Muyavugwa hanze ya Afrika, umushikiranganje wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken azohanura Uburusiya gutera intambuko zituma uruhagarara ruri ku rubibe ruhana na Ukraine ruhera. Ni mu nama azogirana na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov i Geneve mu Busuwisi ku munsi wa gatanu. Blinken aragendera kandi Ukraine muri indwi kuganira na perezida w'ico gihugu mu gihe hari ubwoba ko Uburusiya butegekanya gutera ico gihugu kibanyi. Urugendo rw'umushikiranganje Blinken rukurikiye ibiganiro vyabereye i Geneve mu Busuwisi hagati y'abategetsi b'Uburusiya na Amerika. Ibi biganiro vyari bitumbereye gutora umuti ku vyo badahuriza ko ku kibazo ca Ukraine hamwe n'ibindi bibazo by'umutekano, ariko nta cavuyemwo catangajwe. Nayo komiseri w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Michelle Bachelet yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa kabiri guhana abahungabanya agateka ka muntu muri Afghanistan, cyane cyane abahohotera abakenyezi hamwe n'abana. Bachelet yasabye ibihugu byose gukoresha ibihagararo bifise ku batalibani kugira babasabe kubahiriza agateka ka muntu.
kuva abatalibani bashitse ku butegetsi muri Afghanistan mu kwezi k'umunani, abaharanira agateka k'abakenyezi, abamenyeshamakuru, abashingwamanza hamwe n'abacamanza barahunze. Ni nyuma yo kwerekana amabi akorerwa ikiremwa muntu cane cane abakenyezi. Bachelet yongeye ko asaba ONU ko muri programa yayo yiswe UNAMA yo gufasha Afghanistan izotangura mu kwezi kwa gatatu yobanza gusaba ico gihugu kubahiriza agateka ka muntu. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresse yacu ni voa radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru ya politiki mu Burundi. Leonard Nyangoma warusanzwe y'uburi shyaka CNDD yahagaritswe kuri uwo mwanya, byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka. Leonard Nyangoma avuga ko abamwirukanye ari agaco k'abantu bigometse ku butegetsi bw'ishyaka. Inkuru yateguwe na Desire Hatungimana. Kuri no wa kabiri ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD Jean-Claude Basabose yakoranya abamenyesha makuru kugira bashikirize ko Leonardo Nyangoma abogoje mu mabanga yo kurongora uwo mugambwe agasubirirwa na Gaspard Kobako asanzwe ari umuvugizi muri uwo mugambwe. Bamwagiriza ko atagishoboye kwitaho inyungu z'umugambwe aba hanze y'u Burundi, aho yahungiye mu gihugu cy'u Bufaransa kuva mu mwaka wa 2010. Abo basangiye kurongora umugambwe na Leonard Nyangoma bakamwagiriza kandi ko umugambwe utwawe nabi bigatuma batakaza ingufu ku rubuga rwa politiki. Bavuga ko banamwandikiye inshuro nyinshi bamusaba kwitaho ibibazo by'umugambwe akabifata minenegwe, arico gituma bamukomboye. Uburongozi bw'umugambwe CNDD ku isonga ryabwo burahinduwe, bukaba busubiriwe na komite y'ubutabazi gushika ibintu bisubiye mu nzira y'amategeko. Kamarade Leonard Nyangoma, Leonard yarasanzwe arongoye umugambwe, abaye mukuru w'umugambwe w'iteka. Kamarade Gaspard Kobako, umuvugizi w'umugambwe, arashinzwe kurongora vy'ifata kibanza umugambwe CNDD gushika hatunganijwe ikoraniro kaminuza ridasanzwe izoshiraho inzego nshasha hisunzwe amategeko. Ibiro vya komite y'ubutabazi bishinzwe gutegura ikoraniro kaminuza ridasanzwe mu kiringo c'amezi 3 ishiraho inzego nshasha hisunzwe amategeko y'umugambwe CNDD. Leonard Nyangoma amenyesha ko kugeza kuri isaha ari warongoye uwo mugambwe kandi ko naho atari mu Burundi ibikorwa by'umugambwe bigenda neza. Nyangoma amenyesha ko yafashije mu gushinga no mu kurongora umugambwe Frodebu, ashinga CNDD havuye ivamwe CNDD-FDD ngo kwitaho ineza y'umugambwe ntavyigishwa. Bandanya ndawurongora noneho n'ubuhinga bugezwe ko buravyorosha muri ibi bihe noneho, kandi hariho ngaho niyo ntari hafi ntarose umwanya w'icegera c'umunyabanga mukuru w'umugambwe ari ngaho aratunganya amanama, aragirisha amanama ibikorwa by'umugambwe kabandanya. Nimba ari guhagarika umukuru w'umugambwe canke guhagarika uwo ari we wese birafise inzira bifata. Rero n'abashaka kugira nyakuri mu mugambwe, ariko abagize za nyakuri urazi ko bitabereye cane. Uwarongoye umugambwe CNDD amenyesha ko abo bavuga ko bamukuye ari akagwi k'abagumutsi batwarira mw'ibarabara, bari no mu kwirukanwa mu mugambwe kubera amakosa bakora. Bose mu ntara nka zose barabiyamirije, hanyuma basaba rero yuko bohanwa, ariko hakabanza hakaba itohoza nivyo biriko biraba kugira ngo tumenye imvo n'impamvano iyo nyifato ngiyo, kuko mu bisanzwe ibibazo by'umugambwe bivugwa mu mugambwe, niko amategeko ngenderwako y'umugambwe abivuga. Ufise ico ashaka anegura akebura abivugira mw'ibarabara canke mu makete yuguruye. Denis Bashimiye Busa yanonosoye ivyigwa vya politiki, asanga kubogozanya mu migambwe ari nk'akaranda kateye mu Burundi biturutse ku nyungu z'abantu. Ivyo navyo
bituma imigambwe itakaza inguvu kuko abanywanyi baca basanzara bigakomeza mbere umugambwe uri ku butegetsi kuko hari abaca bashaka kwikundwakaza. Wahoze arongoye umugambwe canke uwurongoye umugambwe Leonardo Nyangoma akavuga ati ni jewe, abari nabo bakavuga bati ntakiri wewe. Murumva yuko ihuriro ry'abantu bahuriza hamwe ivyiyumviro riba ryamaze gusambuka, ni ukuvuga ntuba ukiri umugambwe umwe. Nuko rero haca havuka amababa, bamwe bagakurikira uyu abandi bagakurikira uriya, ndetse rimwe na rimwe ugaca usanga hariho abagiye kwegera cane umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo baronke inguvu bakeneye canke baronke gukingirwa bashobore kubandanya batera baja imbere mu vyo baba bifuza. Denis Banshimiyubusa amenyesha ko izo ndyane zose zaduka mu migambwe mu Burundi zituruka kutubahiriza amategeko agenga imigambwe. Amenyesha ko ataho vyakabaye ko imigambwe isangira amazina abarongoye imigambwe ugasanga bamaze imyaka irenga 20 mu mabanga kandi amategeko atari ko abivuga. Asaba abarongoye imigambwe kubahiriza amategeko kuko ngo niho ivyumviro vy'iyo migambwe mu bwinshi bwayo bishobora gufasha iterambere rya politike y'igihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi abarimu bemeye guhagarika imyigaragambyo yari yateganijwe bamaze kumvikana Minisiteri ishinzwe uburezi. Iyo minisiteri yemeye guhagarika itegurwa ry'ibizamini byo guhugura abarimu babifashijwemo n'urwego CNDS ruyobowe n'uwahoje ari perezida w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Nairobi, Eloge Wirikaneza. Umurwi w'igihujejwe ibiganiro wamenyeshereje iyo ngingo mu kiganiro hamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku muhingamo kuri wa kabiri. Ariko muri abaserukira amasendika y'abarimu na leta, Parfait Nkerabagenzi umuhanuzi ajejwe ubuhinga muri uwo murwi yibukije abamenyesha makuru bari batumiwe cari catumye haba kutumvikana hagati ya leta n'urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona. Kwigenekerezo rya 11/0 umwaka w'ibihumbi 2022 Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yararungikiye abayobozi b'indero mu ntara urwandiko rwerekana ukuntu hotegurwa ikibazo cotuma hatogwa abigisha bonagurirwa ubumenyi. Kwigenekerezo rya 14/0 umwaka w'ibihumbi 2022 ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha Kosesona ryarateguye ikiganiro n'abamenyesha makuru aho bamenyesheje ko bagiye gutanga urwandiko rugabisha ko hagiye gutunganywa ihagarikwa ry'akazi mu gihe ico kibazo co guhitamwa abigisha bonagurirwa ubumenyi cotangwa imbere yo kubanagura mu bumenyi. Yamenyesheje ko umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro waciye ufata mu minwe ico kibazo umaze kubona aho gishobora guhungabanya amahoro mu kazi, niho kuvuga imyanzuro yafashwe. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwiyemeje guhagarika itegurwa ry'ikibazo cyo kunagura ubumenyi bw'abigisha kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'umwigisha umwe kuri buri cigwa mu kurindira ibizofundikwa mu biganiro bihagarikiwe na CNDS. Hafatiwe kuri ivyo ubushikiranganje bwiyemeje ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha Kosesona bwiyemeje guhagarika umugambi wabo wo gutanguza amayegereyegere mu ntumbero yo gushiraho icuka ciza mu gihe c'ibiganiro. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'ihuriro ry'amashirahamwe y'abakozi Kosesona biyemeje kugiriranira ibiganiro bitagira gahemo kandi vy'ukuri inyuma yo gushira imikono kuri iri tangazo mu ntumbero yo gushika ku nyishu z'ibibazo badahurizako. Sylvestre Ntibantunganya aho zarongoye Burundi ubakaba aherutse kugenwa na perezida kugira ngo atware umurwi CNDS ujejwe ibiganiro yashimiye abegwa n'ikibazo ku nyifato n'akaranga k'ibiganiro bashize imbere. Twamaranye umunsi wose ejo tuganira ku kibazo cashikirijwe canke ku bibazo byashikirijwe na Kosesona, tuganira ingene twobifata. Vyari ibiganiro vyiza cane, abantu bakaganira bahana ijambo, bakaganira bubahana, bakaganira cane cane bashira imbere inyungu zabo bavugira, kandi bose bavugira bamwe kuko bavugira n'abene gihugu b'u Burundi. Aba kabiri nshimira nabo twadufatanije kurongora ivyo bikorwa. Umutwe umwe ntiwigira inama. Perezida wenyene wa CNDS ntaco yari gushobora gushikako
adafatanije n'abaturi kumwe. Mu Burundi abarimu bagera ku 82,000 nico gisata gihakaza abantu benshi kurusha ibindi haba mu bushikiranganji n'ibisata vya leta n'amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu bari ku butaka bw'ico gihugu. Kugera mu myaka y'2000 haribonekeza cane yegereyegere z'abarimu z'utavana ko zaterwa cane no gusaba kudugirizwa agashahara. Ariko kuva mu 2007 hashizweho umurwi w'abahinga baserukira leta n'amasendika mu ntumbero yo kuraba ukuntu batorera umuti ikibazo c'ubusumbasumbane bw'imishahara mu gihugu. Leta n'abigisha bakomeje kuganira kugeza mu ntango z'ukwa kane 2015 babona gusinya amasezerano y'ibanze. Kuva uwo mwaka uretse ko gukora imyiyerekano canke yegeregere afatwa nk'umugumutsi, kuva habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, ico gihe nyene nta yegeregere z'abakozi ba leta zirasubira gutunganywa mu gihugu. Umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro wiyemeje kugiye guhuza leta n'abarimu kugira ngo n'iki kibazo c'imishahara gitorerwe umuti. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri Gitego. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Intumwa z'ibihugu bigize umuryango uburengerazuba bw'Afrika, izi nteko nshinga amategeko z'uwo muryango ndetse n'iz'urukiko rwa EAC ziteraniye i Nairobi muri Kenya kugira ngo zigire hamwe ingingo zo kwemerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwinjira muri uwo muryango. Iyo nama yatangiye kuwa mbere ikazamara icyumweru. Ijwi ry'Amerika rirayikurikirana, turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurangwa n'umutekano muke cyane mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri, abasirikare batatu barimo ufite ipeti rya major baguye mu mirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'inyeshyamba z'abamayimayi Makanaki. Imirwano yabereye mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri secteur opérationnel Sokolade avuga ko abasirikare batatu baraye biciwe mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira nyuma y'imigwano yahuje ingabo za Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi. Muri abo basirikare bishwe barimo majoro wari usanzwe akorera batayo ya intervention rapide ikorera Kavimvira. Mu itangazo umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokolade Major Dieudonné Kasereka yashize hanze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, yavuze yuko ari ihuriro ry'abagwanyi b'abamayimayi Ilunga, Gadi, Runyuki na Mushombe ndetse na FNL bashatse gutera umujyi wa Uvira, bica abasirikare batatu barimo ofisiye babiri. Umuyobozi wa société civile muri Uvira André Biaduniya avuga ko hari abasivile batatu nabo bakomerekeye muri iyo migwano yarishamiranyije Mayimayi Makanaki n'ingabo za FARDC. André Biaduniya yagize ati ejo amasasi yarumvikanye muri Uvira muri komine Kavimvira, ariko uyu munsi nawo mu gitondo batubwiye yuko amasasi yatangiye kuvuga mu misozi ya Katala no mu misozi ya Kavimvira. Tubajije batubwira yuko ari Mayimayi zari zaje kwiba inka. Abasirikare bazikurikiye barazirukana, ariko hari abantu bakomeretse. Njewe abo nabonye ni abantu batatu barimo abagore babiri n'umusore umwe. Watu wameumia, mimi mwenyewe nimeona watu watatu kwa macho yangu, wanawake wawili na kijana mmoja. General Makanaki Kasimbira John, umuyobozi wa Mayimayi ikorera mu misozi ya Kitundu, yemeza yuko ari uri mu migwano n'igisirikare cya Kongo kuko cyaje kumutera mu birindiro bye nawe arakigwanya. Gusa abagize société civile yo muri Uvira bamaganye ibikorwa bigayitse bya Mayimayi byo kurasa igisirikare cya Kongo aho kurasa abagwanyi binjira mu misozi ya Uvira bavuye mu gihugu cy'u Burundi. André Biaduniya yagize ati ntabwo wajya gufata imbunda muri Mayimayi nurangiza ngo ujye kurasa igisirikare cya Kongo. Bakwiye kurwanya abanzi binjira muri Kongo bavuye i Burundi. Buri munsi turababona bambuka amazi bavuye i Burundi bakajya mu misozi minini ya Uvira. Abo nibo bakwiriye kurwanwa kuko nibo banzi b'igihugu. Mwomenya yuko igisirikare cya FARDC kiri mu migwano na Mayimayi muri Uvira, mu ngabo z'abarundi nazo ziri mu migwano n'inyeshamba za Red Tabara ahitwa Kitogaho muri groupe Kigoma territoire ya Uvira, nkuko bitangazwa na société civile yo muri Uvira. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Tujye mu Rwanda nababwiraga mu ngingo nkuru ku nshuro ya mbere ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko abagore bari batwite mu mwaka w'1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. Kigali Asumutakaboyi. Aba bashakashatsi bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'uturemangingo twa muntu bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura. Nibo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya jenoside ariko bahuye n'ihohoterwa bakaba bari mu Rwanda. Kugira ngo babigereho byasabye ko bapima ADN zabo nabo bari batwite bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite nabo babyaye muri iki gihe ariko batari mu Rwanda batanafite aho bahuriye na jenoside. Ubushakashatsi bwabo bwagaragaje ko amahano ya jenoside afitanye isano n'impinduka zigaragara mu miterere ya ADN z'abo bagore bari batwite mu 1994 baba mu Rwanda cyo kimwe n'iz'abana babo. Ikindi ubushakashatsi bwagezeho nuko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite. Dr. Lewo Mutesa uri mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje ko ubushakashatsi babutekereje nyuma yaho bigaragaye ko abana bavutse ku babyeyi bahuye n'ihungabana mu gihe cy'intambara na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nabo bagiye bagaragaza guhungabana. Ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika. Tubapimye rero nibwo twabonye mu bwa mbere tubona biriya bintu bitigeze bibaho. Tubona yuko abana bagiye bafata uturemangingo ndangasano bakuye ku babyeyi babo babatwite twagiye tugira mu busembwa twa turemangingo ndangasano bahererekanye banyuze muri ADN zanga abo bana baragiye badufata kandi utwo ngutwo bagiye bafata akaba ari two dukunze kugaragara ku bantu bagize nk'ikintu cy'ihungabana noneho tugasanga abo bana n'ababyeyi babo barabifite. Noneho muri cya gice cy'aba babyeyi n'ababana babo babaga hanze y'igihugu batagize ingaruka kuri jenoside icyo gihe ubundi tugasanga ntabyo bafite. Abagize ihungabana rikomeye kurusha abandi twasangaga baragize n'abana barigira kurusha abandi ari nk'abo bakubitaga barangiza bakabafata ku ngufu. Dr. Mutesa ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'umwe mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje bimwe mu bimenyetso aba bana bavukana. Akubwira ko hari igihe umutwe ubarya bakakubwira yuko hari igihe bumva babuze nko kubura icyo bita esteem kwiyumvamo ubushobozi, hari icyo bita depression cyangwa depression, hari n'ikindi noneho icyo bita anxiety cyangwa anxiety nko kubura gusa nk'ufite ubwoba. Ibi rero akaba ari ubwa mbere bigaragaye na za jenoside zari zarabanje nako byari byarigeze bikorwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umugore umwe wafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside akaza kubyara mu kwezi kwa mbere mu 1995. Uyu mubyeyi tutashatse gutangaza amazina ye yagaragaje ko umwana we yakuranye ihungabana rikomeye. Bari bafite ihungabana cyane twebwe ari twebwe twari bateye kuko tutabakundaga. Abana babyirutse tubanga tukabakubita tukabatorukira tukabatomatiza tubafate nk'abana bacu cyangwa tubereke n'urukundo. Abana bamwe bari barabaye ibihazi bakagira amahane cyane. N'urugero n'uwanjye yagiraga amahane cyane abandi nawe bakajunjamo kuko niba umwana akuze ati reka papa utazamubona ni ikibazo gikomeye cyane utazi n'aho ari kandi bikakwibutsa cya kintu wakorewe. Umuryango Sevota bita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe. Madamu Mukasarasi Goderive uyobora uyu muryango yumvikanisha ibibazo aba bana bagenda bahura nabyo. Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 1995. Ba nyina rero nabo ibisare byari byinshi
nabo banga abo bana hari n'abatarabonyeje kuko urabizi ko benshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera bakabajugunya bakabareresha ahantu badashaka abantu bamenya ko bigize kugira abana bavutse kuri buriya buryo. Abana bari abantu bo mu mikonta y'abanyamujinya b'indakoreka batoga mbese babi cyane nyine mu ntekerezo. Ubu ngubu ni abahungu beza n'abakobwa beza kuko benshi bamwe muri bo barimo bararangiza university. Ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka w'ibihumbi 2012 bushyirwa hanze uyu mwaka wa 2022. Dr. Lewo Mutesa wagize uruhare mu ikorwa ry'ubu bushakashatsi yatangaje ko itsinda ry'abanyarwanda bakoranye harimo abaganga n'impuguke mu by'imitekerereze ya muntu. Mu bakoranye harimo Professeur Felicien Karege wigisha i Geneve mu Busuwisi, Professeur Rutembese Eugene impuguke mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, Dr. Mutabaruka, Dr. Annette Uwineza, Alexis Rugamba na Clarisse Musanabaganwa bose bo muri kaminuza y'u Rwanda. Iri tsinda hiyongeraho abarimu ba kaminuza bagera kuri 5 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo bashyize hamwe imbaraga zabo ngo babashe kumenya mu buryo bushingiye kuri siyanse ibibazo bisigaye bigaragara muri sosiyete ku buzima bwo mu mutwe. Byitezwe ko ubushakashatsi buzatanga umurongo uhamye w'uburyo abantu bafite ihungabana bashobora kuvurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ivuga ko mu bantu bapfa 40% bazira indwara zitandura. Izi ndwara ni bwoko ki, kuki ziyongera, inzego zibishinzwe zikora iki, ese abaturage bo ubwabo bakora iki kugira ngo bazirinde? Ni mu kiganiro muri Isanga guhera saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ni Thomas Kamirindi ukibagezaho. Niba ushaka kuza muri icyo kiganiro hereza nimero yawe ya telefone turaguhamagara usobanure cyangwa se witangire igitekerezo wumve n'inama z'abahanga n'inzobere. Imikino y'igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika irakomeje muri Cameroon. Mu mikino yabaye ejo kuwa kabiri, Malawi yanganije na Senegal 0-0, Zimbabwe itsinda Guinea 2-1, Gabon na Maroc baranganije 2-2 ku buryo butunguranye. Ibirwa bya Komore bitsindagana ibitego 3-2. Isamoa ya Guinea Bissau irakina na Nigeria, naho Misiri ihure na Sudan. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubeli ya Baro umfasha buri munsi kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Florida mu mujyi wa Tampa, kimwe n'abakunda umupira w'amaguru. Ndasuhuza cyane abakunda ikipe ya Espoir yo mu Rwanda. Dore umugani w'uyu munsi: inkuba muturaniye mu mahoro uhora ukeka ko ari intama. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo kw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu
guterera igihugu c'Uburundi yabaye igisubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cacu. Ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose